La Liga kuva ku munsi wa gatanu bari mu kibuga ku ndwi yawo ya 15. Real Oviedo yaje kunganya n'umugwi wa Mallorca ubusa ku bundi. Ku munsi wa gatandatu inkino zako zirabandana, Villarreal iza gutsinda umugwi wa Getafe itsindo bibiri kubusa, Deportivo Alaves itsinda umugwi wa Real Sociedad igitsindo kimwe kubusa, umugwi wa Barcelona ushobora gutsinda umugwi wa Real Betis ibitsindo 5-3. Ikibazo kiracaye cyakindi kiki, Barcelona ishobora gutsinda idatsinzwe ibitsindo 5-3, iratsinda ariko nayo iranyagirwa. Nta defense bagira, nicerekana yuko defense yabo imeze nabi, ariko gusa bagira imana ko bafite attaque nziza, bafite miliye nziza, ariko itari ya miliye iri capable yo kubuza yuko abantu bashobora kuba bataka. Ufise miliye y'abantu novuga yuko ari abantu bari plus technique gose. Iyo ufise Eric Garcia ukagira uyu Pedri, ukavuga uti ndafise na Swat Dani Olmo cha Fermin Lopez, abo s'abantu bari plus defensive, ariko n'abantu hagati mu kibuga bashobora gukreya utuntu bakubuza ama espace kanaka, ariko si abantu banyinyurana ngo bakubuze gushora kwa avansa. Na ya defense ubona yuko ifise abana bakiri bato ba Gerard Martin na Kubarsi bishora kwanka. Ari rero vyumvikana si defense ya yindi ikomeye, si ya milieu ivuga ati dufise milieu ikomeye ya Caicedo na Enzo, dufise milieu ikomeye ya Zubimendi na Declan Rice, ari abantu bazi gusekana, ariko n'abantu bari technique gose. Ivyo navyo iyo babaye attaque na ya defense yabo nayo ni plus technique, uravye abaratero babo. Bardes wa muntu uvuga ngo azi kuzibira cyane, ariko kwataka arabizi, kunde kuzibira si ikirenga gose. Defense centrale nuko nyene, rero c'est normal ko a chaque match bashobora kwankisa, ahubwo iyo bagize clean sheet niyo bugo ati ahubwo bavyigenzemo neza, bayifashe mu kanege equipe, ariko chaque equipe naho bari ntoyi irashobora kuzikabona n'igitsindo bivaye n'ico kintu nari nkunda kubwiye. Izindwi zitatu yaratoye ko umukinyi yitwa Gerard Martin yomufasha muri defense centrale, kandi biriko biramarsha cyane, n'umukinyi agize amanota meza cyane mu gukina muri uwo mwanya. Muri Espagne no munsi kikibi nyamako vyazindutse bimwita ngo ni Ejo, vyazindutse bimwita ngo ni Gerard Maldini. Fana Martini urumva bashira ngo ni Maldini nawe uraze n'umukinyi mwiza mu defensive babayeho, nawe yakoresha kuguru kuko bamfu. Ikindi gishasha Barca wishimiye buriya ryari ryambere ageregeje noneho n'abakunzi b'umupira kwisi tubonye Lamine Yamal akina kuri numero 10. Lamine Yamal yakinye ku mwanya ngo barabiganiriye ko aramaza ati ko mbona abakinyi bamperanye, urumva Fermin hagikira, Olmo nawe yagiye ababaye ku rutugu, deja racabuze umuntu nka Frankie de Jong, ati nta kuntu no gukinisha kuri numero 10. Uravyiyumva mwati buriya nkiri muri Mlamasi uwo mwanya narawukina, narawukina cyane, amugerageza ngaho yakinye match nziza cyane. No kuvuga ngo ni option yindi, kuko urabona uriya mupeti wundi yitwa Rooney Bardi, niwe yakinye ku mwanya wa Lamine Yamal. Lamine Yamal nawe ari bize mu ntuze, urumva yari afise solution, umva yahinduye Lamine Yamal gusa biciye binamarsha. Niyo mpamvu rero Barca kubitsindwa ko kwira bitsindwa mugabo iyo vyayigendeye neza cyane, formula ari nziza, igutsinda vyinshi kurusha ivyo wagitsinze. Nivyo byabaye kuri match dasanzwe. Real Betis ni equipe ikomeye nziza, aba bagabo ba mugabo yavuye muri Manchester Anthony n'abakinyi beza cyane ba Fornals, bose abantu barazi ububasha bwabo. Nibaza yuko rero yari match nziza cyane kuri FC Barcelona, bashimangira kuba imbere ya Real Madrid yatsitaye ku mugoroba wejo. Ubu bayiri imbere amanota 4, kandi bakubwira yuko inyuma ya Clasico Madrid niyo yabarusha. Madrid yabarusha amanota 5 inyuma ya Clasico, no musi bayirusha amanota 4, kandi ubona ko ari bo bameze neza kurusha. Niyo continuity rero bagiye kugira, nibaza yuko ari ikintu bariko barishimira cyane hariya mu mugo wa FC Barcelona. Tuva kwa Barcelona umva ko na manota agera kuri 3 bashoboye gutahukana bakuye ku kibuga ca Real Betis ku bitsindo
bigera kuri 5-3 baje gutsinda mu mugwi wa Real Betis. Twerekeza neza na neza ku rundi rukino rwari kuraba ku munsi w'ejo yari Real Madrid Santiago Bernabeu inyuma yo kumara ukwezi kose batakire kwico kibuga. Ku munsi w'ejo bari baramutse bakira umugwi wa Celta Vigo inyuma y'imyaka novuga ati igera ku 19 umugwi wa Celta Vigo udatsindira Real Madrid mu rugo baje kubikora ku munsi w'ejo ibitsindo bigera kuri 2 ku busa harimo ikarata z'umuhondo zigera ku 8 ku ruhande rw'abakinyi n'ikarata y'umuhondo imwe ku ruhande rw'umumenyereza ikarata zitatu zitukura ku ruhande rw'abakinyi ba Real Madrid. Urukino kiki rutari goroshe ku munsi w'ejo si urukino rwari rworoshe na gato kuri aba basore ba Xabi Alonso turazi biko biraba muri kino gihe ubona yuko hari abakinyi bataryoherewe ndavuga imikenyuro y'umumenyereza wabo abakinyi ubona yuko iyo vyanse mu kibuga hari ama frustration aba no musona yuko hariho guhindagura bimwe na biriya avuga ati maposta ya binabiriya ariko mvuga yuko Real Madrid uko yigenje muri premier mitari kina neza imeze neza Celta Vigo c'est vrai ntiyabakunde ko bashoka ibonamo igitsindo ariko deuxième mita baza bari un peu diminué vers la fin ho batakubabonamo igitsindo biboneka yuko umugwi wabaye destabilize watakaye umugwi uratakara uragenda rero cyumvikana ama frustration aba gutsindwa nta kibazo zidatsindwa kutuja kumuhagarikizi ukaba comportement bagira mbona yuko atari ama comportement meza na gato ku mugwi nka Real Madrid warokwiye kwirinda ibintu nk'ibi amaruje nkajya ashobora no kubahanishwa muri La Liga ugasanga ati mwigenje nabi muri rusangi umusaruro wa Real Madrid kuba uri mubi na novuga ko nibihe vyabo muri vestiaire bitari vyiza biriko vyigaragariza mu kibuga. Ibi rero ni kuvuga ati mbe uno munsi umuntu aribaza eske ko abakinyi bavuze tumumenyereza turabona yuko mikenyero yiwe tutayumva eske no munsi numumenyereza afise ikibazo canke n'abakinyi byose birimo byose gute ivi byose birimo kubera ko uyu Alonso bakubwira la fapasa nabisiguwe yasanze hariho abakinyi bari ntayigayitswe urabona ubuyobozi hari abakinyi bumuhaka amategeko bafise amasezerano y'imbere ya Alonso yuko Jude Bellingham ari umukinya kina 10 twarabisiguye ni kintu yakuye kuri Ancelotti igihe Ancelotti yarondera solution mwigenda rya Benzema agafata Jude Bellingham umukinisha inyuma ya Vinicius na Rodrigo akabaronderamwe ibitsinda ari batatu. Jude Bellingham donature no mukinyi numero 8 ariko ivyo yaravyibagiye kubera yaryohewe nka numero 10 agasaka kuri numero 10 harabayo n'ibitsindo byinshi afise amasezerano rero atamukura hajya wavyanka wavyemera ino saison avec ivyo Alonso yagerageje kuzana muri Madrid. Uwitwa Arda Güler no mukinyi mwiza kuri numero 10 kurusha Jude Bellingham ino saison cyane bafatiye kuri connection yande ya bena Kylian Mbappe ugenda uharure mu biharuro vya Mbappe urabe na contribution bitsindo uno mwana ikigira kabiri ica mu rusha cambere numukinyi yanima Arda Güler karanima secteur offensif yande ya Barcelona ya Real Madrid muga ikintu cambere nuko abafana bwa mbere bobo bamenyere Jude kujya nawe yamenyere ujya mwana abafana biwacu aho ndazi ariho analyze zo uvuga abantu ntimwumvikana muga numvise no muri za marka ico kintu baracido muga bakagihuza n'ubushobozi ya Alonso dafise bwo gukura Jude Bellingham muri uriya mwanya ngwahe uburenganzira uriya mwana hariyo n'abanalize bagiye kure babihuza nuko na Tuchel ubwiwe yamaze kubwira Jude ku mwanya wa 10 uwibagire konfisa abakinyi benshi kandi kubganje barakurusha yamubwiye Cole Palmer amubwira Rodgers amubwira nande buriya na Phil Foden bose ati kuri uwo mwanya uwibage yaramuteguje kandi uraze ko nikibazo cyatangwa kuvyuvu naho nyatangwa ibintu byo no kuvuga ni kujera amazina remereye biragoye buri mumenyereza wese bizomugora. Ico ni kibazo ca mbere. Buriya Alonso muri ya conflit yabe na Vinicius Madrid yagiye kumubwira ngo turakwinginze uwo mwana ntumushavutse ntunakomeze ibiganiro dufitaniye by'amasezerano. Uraze Vinicius anatera amajambo cyagiye muri classic asohoka yavuze ati mbere nca nigira uri kuravyumva
Real Madrid nayo irazi ko yoba ihombye cyane kuko kuza n'umukinyi nka Vinicius iyo bomukura ntibaza amafaranga bazaba bamuguze none Vinicius ashobora no kubakomesha agaca agendera ubuntu avuga ati je ndahakoma nzoca nigira urumva nigira bamutegetse yuko yo kwirabisha hirya conflit yabe na Vinicius akayitsindisha kwirengagiza kugira ngo ntabananize ntibamutera ishavu ngo akomeze ibiganiro bafitanye byo kumwongera amasezerano Mbappe we ntayigayizwa urabizi ivyo bizina bitatu rero coach nta burenganzira yabifise ko nyimba hari n'ikibazo abona muri Madrid kicubakiye kuri abo batatu ico arazi yuko yabujijwe kugira ahantu na hamwe agihera yumva kiki urazi gutunga ikibazo umuntu akakubwira ngo ico kibane naco uko nyene ntunagerageza kukirondera inyishu ico kiraho Alonso ubwiwe hari ububasha tumaze kubona vraiment adafise ariko twaravuze n'ububasha bwa Real Madrid niyamuhaye ibikwiye Real Madrid turabona ko igwaye muri defense ntiyazanya abakwiye ushobora kuvuga nka Dean Hudson je navuze Dean Hudson uharewe muri kahise abakinyi benshi bakomeye muri Madrid aba ba Militao n'aba Varane uburyo bari baje ari abakinyi basanze abandi basiniye bakomeye kubarusha ahubwo bakadugiramwo banamenyera buke niyo myaka fata umukinya avuye muri Bournemouth imyaka 21 ngo aze abe solution y'ibibazo Madrid ifise muri defense yayo yose no mukinyi mwiza mugabo umwikoreje umuzigo uri presque kumubuza ivyo yota no gukura neza urumva ico nikindi kintu rero je ndabona hari amakosa Real Madrid ifise ku buyobozi urumva hari amakosa y'abakinyi bwabo kuko nabo nyene bagomba kuba ba chef nta woja ngaho ngo defende nk'ingeso nyinshi Vinicius aba yarerekanye siko ariko na Alonso nawe we nubwo ukikujwe n'ivyo hari ubushobozi utaratwereka kuko ivyo bibazo nawe ntiwabibaye umwe wenye na Ancelotti yabibayemo ariko Ancelotti cyo yakubuza wewe yaravyikuramwe amasolution akagerageza akabifunga Alonso ikosa giwe n'ijyaye ntarakonvenka mu buryo bwo gukina siko ariko ntarigera na konvenka mu buryo bwo kurondera amasolution ashoboka Real Madrid urabona yuko ni equipe idakura bitangura muri Mondial de Club twavuga tuti ni intango no mumenyeza mushasha kandi uyu nawe ikindi kintu kikiumenye yuko muri Leverkusen yikina systeme ya batatu inyuma bamwe benshi hagati n'abataka babiri muri Madrid bamubwiye ati systeme yibagire si systeme ikinwa muri Madrid ni systeme umva ni nk'iki systeme abantu bafata nk'igiteye isoni kuko nico kuzibira cyane kubwanje rero umufana we yirabira resulta kandi resulta zibazwa umumenyereze imisi yose mugabo ibibazo muri Madrid biriho ni bibazo bifatiye kubakinyo bwabo kuko nk'ubu hari ikinyamakuru ca France Football kimwe gitanga Ballon d'Or cazindutse cunganira inkuru yanditswe na Marca inegura abakinyi uburyo bwakinye kuri no match okubwira ngo ni match ubona abakinyi umengo batanga icize cyo hari kintu urukino bararufise mugabo ukabona yuko nabakinyi babuze inzara reka ngoresha babuze urabona babuze za nzara zo kugenda bafata umu adversaire bamuhuba bamumerere nabi urumva ico kiraho bijya vy'amakarto navyo umu arbitre nawe haraho yabaye atabaye umwana mwiza yakaze cyane noneho agakara hari ikintu adatahura iyi ni club ikomeye ya Real Madrid iyo biriko birabagora baraba frustre ivyo byose umu arbitre arabikontrola we warabaye arbitre siko biragira rero iyo ugiye muri ya ritme y'ukugirana y'ukuguma utanga ikarata biba bigize kibazo cyane mu Madrid yagize muri no match utakaza Militao cabakoze Militao yagize imvune urabona nkaha iryo ni shavu akagapeti mu minota ya nyuma yakubisa amajone amwe tuvuga ati barariraguye uwitwa Hendrick yayiriye uyu mu arbitre rero bakubwira ni hakiza ni hagitangura umwuga ntari mu ba arbitre babunyoye nk'ubu umugabo witwa Florentino Perez yashavuye amuvuga ko amajambo menshi urazi ujya kwa higa yamabona kumenga arafise n'ububasha burenge bw'abandi tuzokora ibishoboka byose ico uyu muhunga dushaka ko nawe azokibone
urumva n'umuntu bagiriza ko atabakunda kuko yavuze ngo ni karata mu kuzitanga ngo babona ko zitanganije avugishe nk'uturenganya nk'ibihaha mugabo siwe yabaye impamvu yo gutsindwa yonyene ya Madrid canke izo karata na Madrid ubwayo uburyo abakinyi bakina hari envie hari uburyo hari ishaka hari ubwitange babura Militao rero yavuyemwo bari batanguye deja bahengetse muri defense ko Militao yari kakinana na Careas Fran Garcia yatanguye ibubamfu kuko Rudiga we yarafise akabazo hari akabazo gatoya yagize bamukuyemwo Militao hinjiye nde Rudiga oya Rudiga rega yinjiye Rudiga niwe yaciye Rudiga yaciye nibyo Rudiga yakinanye n'uyu hanyuma Asensio yakakinibu yari kakinibu Carrera ibafu defense centrale yarimwo Militao na Carreras ibubafu hari Garcia iburyo hari Asensio uyu rabesha Militao caravunika hinjiye hari muri defense centrale hari Raul Garcia yaciye aza gukina urakoze oya match yatanguye Asensio ariko akina iburyo ahubwo Militao avuyemwo Asensio yaciye aza muri defense centrale hanyuma ntuzenya Valverde acaja iburyo Rudiga yakinye muri defense centrale yaciye aza nivyo Rudiga yinjiye urumva baciye baba bariko bakina gute rero igice cya kabiri cyane basigaranye umukinnyi umwe imbere ya defense ariko baca baforma uyu Arda Güler na Jude Bellingham nk'ibisanzwe bakina bafise abantu uzenya babiri bari imbere rero na Vinicius hanyuma Kylian Mbappe yataka muga ntaco vyavuyemwo ni Real Madrid ubona ko ibuze ishaka itagira akantu kugukanga kandi uvuga uti hari equipe utsinda mugo ukabona ko naye yagufashe mu kanigo kabisa yakomereye naye yakubijije ivyuwe iryo shaka rero kuri Madrid yabura iryo ni kusajya bakinyi ariko Alonso nawe uburyo ubukinishamwo kuva champion itangura harakantu k'amakari ya equipe utarakora iryo niko sajyande rya Alonso ariko ubuyobozi nabwo kusinya amasezerano n'abakinyi abangamira urumva nyimba hariho ikintu kivuga ngo Vinicius ngo ari ku rwego rwa droit ya image yiwe babasunika abafatanya bikorwa biyo ngo bagomba kumubona mu kibuga iminsi yose n'igihe bidakenewe ko yoba ari mu kibuga akazotegezwa kwa maringa urumva cyo naco ko ari kibazo muri Madrid rero je mbona bugarijwe n'ibibazo byinshi week in week out bariko atakaza amanota muri La Liga amanota amaze kuba ane ababaye menshi nuko nye mukeba nawe nyene muri Premier League bari make muri La Liga make cyane muri La Liga kenshi duharura i Clasico abenshi bavuga bati FC Barcelona itagize mevyanye byo gusamara uko bo bagize n'amahirwe yo kuba makiye benshi bagarutse tuduharura kuri Clasico sindisire yuko bakinye n'ubu nyene ntibuca bakina mbega hariya bagize imana bagashika muri finale bose ntibazoca bakina nitake izinga yi Super Cup bagize ya Super Cup menga izoba mu kwezi kwa kabiri kwa mbere kwa kabiri tuto debut sikera cyane sindisire Madrid imezuku Barca buzuye bafise Pedri bakagira bari abakinyi ba bo batsinda yes nuko byagenze rero Madrid yaje gutakaza urukino isizwe n'umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 2 kubusa mu zindi nkino zariko ziraba ni Athletic Bilbao yaje gutsinda Athletic Madrid igitsindo kimwe kubusa